hari igihe ubona iby'Imana yagiye akora ukavuga Mana urarenze. It's so amazing, so amazing. This is the secret of creation. Raba gusa ukuntu amazi sese icyo bita shit. Raba ukuntu amazi ariko aramanuka. Raba gusa just have an idea of what you are seeing here. Uri umuntu asenga tuvuga finalement Seigneur. Nigiki ntinya kutazokora neza. Nigiki no kekeranya kutazotunganya neza. Imana showe gutunganya gutya. Gutunganya ibi amazi gutya. Shite za amazi gutya. Bo kumuntu w'umuprofeti ikibanza nkiki kiraryoshe kuko muri yo melody najwi ry'ubujyajya ririmo na nijwi ry'urusaku ririmo hariyo ijwi ry'Imana yaremye. Biroroshe cyane kumva ijwi ry'Imana nga rero nari kuba nakoze live. It could be prophecy and prophecy, but I know you know prophecy and prophecy umakesha Jesus is a faithful father. I told you what I'm saying, you know. Bo mwanya mwinshi turi muri prayer ariko uri kurabona ibintu Imana yaremye uza kumva ko ari impamvu yo gukunda iyo Mana. That's one. Two, what kind of a prayer can I pray now? Niye sengesho wosenga burya iyo ubonye byinshi ushoboye gusenga amasengesho menshi. Nini Bibiliya tuko turasoma turashimana kubwa kino gihugu ari ibintu byinshi boza ukaraba ugatangara ari ibibanza byinshi. Ibyo nyine tubonye ni incamake y'ubanza ariko nukuri Imana araduheza gihe. Hama raba ishamba rimeze gutya raba nta muntu nta jwi ry'umuntu. This only Jesus. Raba hiyo yose uri kuraraba ukuntu hasa raba kugeza hariya nta muntu abayo. Oh my God, we celebrate Jesus, we love God. Yakoze bino nigiki totunganya kubikwereke. I just make a prayer in the name of Jesus. Imana yatunganije ibintu bimeze gutya itunganya ubuzima bwawe. Hano simbona esheke hari kuba gutanga amanota twari kwiya 100%. Ishamba ry'imeza nta numwe yateye igiti. Rero Imana ngaho ifite 100%. Ndatangaje ko Imana igiye kugaragaza le 100% yo gukora kwayo mu buzima bwawe, mu bukumi bwawe, mu busore bwawe. Igihe uri umumama uri umupapa, I decree and I declare in the name of Jesus yuko Imana yakoze bino bintu 100%. Imisozi, ibiti, umuyaga, everything, ibintu byose ni miracles. Ndavuze iyo Mana igiye kukuzuriza amakenga yose wari ufiseho nibizogenda neza. Imana nironka isheke ku buzima bwawe, nizo kugerera nka isheke 100% no puissance de Jésus. Amen. Powerful.